abagenzi bawe ngaha mu Burundi babonye uteye imbere, babizi neza ko wateye imbere ubanje kubahonyorako, je sinzi yuzobaca. Kandi gukorera abandi si ikintu ciza, ahubwo niba ubona utari kuraronka akazi, hari ikindi kintu wari ukwiye kugerageza. Ikaze kandi kuri inshuro nshuti mukunzi ukunda gukurikirana ibiganiro bya Life Media. Uno musi kandi tufite ikiganiro ciza twizera neza ko kizakugiraho kikuvanye naho kikugejeje. Ikibazo ni iki? Ni kihe kintu ntarakora nategezwa gukora kugira ngo nanje ubuzima bwanje bwisununure nk'abandi? Ko mbona ngerageza ngakora ariko nkaba mbona ubutunzi bwanje bitiyongera, nkaba mbona umengo ntahomva ntahonja. Ikintu nategerezwa gukora ntakoze ni ikihe? Ukaba ufise ikibazo nk'icyo, nagira ndakubwire ngo iki kiganiro ni cyawe. Udukurikirane kuva ku ntango gushika ku mpera, uraza kumva ikintu gikenewe wategerezwa gukora ariko wowe utakoze, cyangwa naho waragikoze ugasanga wagikoze nabi. Ikiganiro ndazi neza ko kizakubwira kimaze. Tugira tuvugane rero ku bintu 10. Ibintu 10 umuntu wese ategerezwa kwirinda kugira ngo ubutunzi bwiwe, donc umuntu yisununure avaho yarari agera handi. Ibintu bingahe? Ibintu 10 tugira tuvuganeko. Ariko imbere ko twinjira mu biganiro nyezina tukavugana ku byo bintu 10, nagira ndagusabe wigore ugire subscribe, ntibigoye, nako kabuto kari hasi musi iyi video gatukura kanditse ko subscribe cyangwa sabone niba iyo wawe iri mu Gifaransa. Ufyonda ahantu hanyuma ufyonde nakajya gakengeri kugira ngo ushobore kuzuzura dukurikirana vyoroshe, kubera ko dufite ibiganiro byiza kandi vyikimaze. Reka rero duhere ku cambere. Ikintu cambere umuntu wese akwiye kwirinda niba yifuza gutera imbere ni gucererwa. Abarundi cyane cyane barabigize umugenzo ku buryo bw'uko basigara bumva umengo gucererwa ni nkaho bitahuritse, gushika bataba bakavuga ati amasaha y'abarundi, kumva yuko barasezerana bakavuga ati teka twumvikane saa 9 ariko ntaba amasaha y'abarundi, nkaho umenga abarundi barafise amasaha yabo. Rero kari akamenyero kabi karadusutamitse mu buryo tudashobora gutahura. Tuba twumva umengo nta ngorane ariko karagusutamitse. Washaka kuzuzura uharura ibintu wakoze ku munsi n'amasaha wabikoze, hanyuma ucwarura amasaha watakaje, uzobona ko hari ikintu kinini cyane wahomvye. Rero ibanga nirihe? Ibanga no kuzinduka. Abantu bose uhora wumva bateye imbere bafise ibintu bahurizako. Ibanga rya mbere no kuzinduka. Uzinduke hakiri kare, hanyuma ukore igikorwa. Umigani y'ikirundi bavuga ati akazi n'akakare. Kuko ugiye kubiraba, iyo umuntu avyutse mu gitondo niho mu mutwe haba kimeze neza, abasha gukora afise ingoga, ivyo akoze bikanyaruka, ubwenge buba bukora. Abanyeshuri mu gitondo niho ufata n'ivyigwa vyinjira n'ingoga. Abantu bakora mu biro, amadosiye uri kurakora mu gitondo ubona ibintu bigenda binyaruka. Ndaza abantu barabitahura abamaze kubigerageza. Rero niribanga ugomba gutera imbere, wirinde gucererwa. Kigira kabiri ni telefone mu mwanya w'akazi. Iki rero kirakomeye kuko telefone kimaze kumera nkaho umengo carinjiye mu buzima bwacu, ni ikintu kigoye kwikurako. Yewe telefone abantu baranayikunda gusumba uko bakunda abana babo. Abantu barakunda telefone gusumba uko bakunda akazi. Umva umuntu abari ku kazi ariko ugasanga ariko araraba telefone. Umuntu abari ku kazi bakamutelefona bakamutora. Reka ndakubwira ikintu nabonye muri ivyo bihugu biteye imbere badusumvya. Umuntu wo mu bihugu biteye imbere mu masaha y'akazi ntushobora kumutelefona ngo muronke. Sinzi niba urabigerageza ukafise umugenzi ari nko muri Canada cyangwa ari muri ivyo bihugu biteye imbere akubwira ko afise akazi, uzogerageza umutelefone mu masaha y'akazi. Ntibikunda kumutora, ariko biratangaje kubona ngaha muri iki gihugu cacu umuntu urabizi neza ko afise ibiro, urazi neza ko afise ibintu ariko arakora, ariko ukamutelefona ukumva uramutoye, ukumva arakwitavye.
ukumva muriko muratera inkuru z'imvura, ukumva muriko muratera inkuru zo mu muryango mu masaha y'akazi. Urumva ntitugira gahunda, kandi ibyo bidusubiza inyuma cyane mu buryo tudashobora kwibaza. Ikigira gatatu cyo kwirinda niba ugomba gutera imbere ni politike. Hari abantu bakunda politike, akumva politike umengo ni buzi. Ibanga rimwe je no bashishurira nuko burya politike n'akazi. Niba rero politike utayifise nk'akazi, ni kuvuga ngo niba politike atari guhemba ku kwezi, niba politike atari kurihira inzu, niba politike atari guha amafaranga ukenera buri kwezi, politike ntukwiye kuyikora. Iyo ntukwiye no kugutwara umwanya. Ntimushobora guharira ibintu bya politike mutari abanyapolitike ngo mwitege kuzotera imbere. Ibintu bya politike mukwiye kubirekera abanyapolitike, kuko niwo mwuga wabo. Bamwe n'ibyo usanga barize, bamwe n'ibyo bakora nibyo bitunze imiryango yabo. Nta kindi kintu usanga bokora itari politike, kubera ko niyo kariyeri yabo. Rero niba politike atari kariyeri yawe, umenye ko nayo iri mu bintu biriko biragutwara umwanya cyane, wari gukoresha ibindi bintu. Reka ndababwire agakuru kamwe kigeze kuba ku munsi umwe nari mfashe umumotari. Umumotari arantwara, amantwaye atangura kunzana kumbwira atangura deba ya politike. Namubwiye ati none nka wowe uri umumotari, none kuri umumotari amahero wowe agutunza ava muri moto. None ndakubaza, hari umunsi uratwara moto ugatwara umuntu ntakuriye? Niba waratwaye umuntu ntakuriye, ngiki kibazo ukwiye kugira. Niba ugenda ku kazi ukabura abakiriya, ngiki kibazo ukwiye kugira. Mugabo ibyo kuvuga ngo umugambwe kanaka, ngo aba mu by'ukuri je ndumva bitakuraba. Hari ibintu rero bidakwiye kudutesha umwanya muri ibyo bintu. Rero politike irimo abantu bose uzosanga bateye imbere, kenshi ntibatumutwe mu bya politike. Burya nawe ufise ibyashara, bijya byashara niyo politike yawe. Ukwiye kwiga politike yo kubiteza imbere, ukwiye kwiga politike yo kugenda uzamuka. Iyo ni politike nawe ukwiye kwiga. Ubwo nawe ni ukwiye gukina politike yo ku giti cyawe. Ikintu kigira kane ni kubadandaza cyane kugara. Kugara kirasubiza inyuma. Ushima gisubiza inyuma, reka ndaguhakorera. Ni kubera iki abantu benshi baba babona umengo farumasi niyo business yunguka cyane? Burya business ya farumasi ntiba yunguka cyane. Yaba farumasi batangura saa 3 hama bagataha saa 9, farumasi ntiba yunguka. Impamvu farumasi yunguka ni kubera ko barazi ko abakiriya bijya bintu byabo babikenera umwanya wose no mu ijoro. Amafarumasi menshi usanga yanditse ko ngo ouvert 24 sur 24, no kuvuga ngo bakora amasaha 28 ku masaha 28. Rero ukaba ugomba gutera imbere, ugabanye umwanya wugara. Ugabanye umwanya wa pause, ugabanye umwanya abantu baba badashobora kukuronka. Niba bishitse, hari abantu usanga banazimya telefone y'akazi. Simvuze telefone ko hariho telefone z'akazi, ugasanga yazimije telefone y'akazi atari mu ikonje. Uko nako ni ukugara. Ntukwiye kugara ufise ibyashara, kuko ubujya mwanya wose dufate nka alimentation umwanya wose abantu barakeneye gusuma. Alimentation ugiye kubira badandaza ibintu abantu bakenera umwanya wose. Alimentation ni nka pharmacy. Ni nka farumasi, kuko nabone badandaza ibintu abantu bakenera buri mwanya. Ukabuzi kudandaza ikintu abantu bakenera 24 sur 24, ugende wicare wige ukuntu ushobora gukora 24 sur 24. Byanse naho wongereza amasaha ukora y'akazi, hamuzonshimira hanyuma. Kuko abantu iyo bamaze kumenyera ko ukora umwanya wose, barakubwirana hama bakabaza iti ushaka iki kintu ronderera ahandi bugaye. Ikindi kintu cyantangaje ni kubera ko amaresitora muri iki gihugu uja guhiga indya saa 10 ukazibura ngo zaheze. Resitora ntikwiye kugara kuko abantu basonza buri mwanya, nta masaha. Sinzi ijya teori yo bayikuye
yo kuvuga ngo hari umwanya abantu bafungura, ngo hari n'umwanya ngo indya zitagira, sinzi iyo babikuye, ariko umuntu wese yabizanye yarabahenze kandi ariko arabahombya cyane, kandi yabahanuye nabi. Nta mwanya abantu bataba bakeneye gufungura. Uvuga resitora nibura yari kwiye kuba yuguruye kuva 6 z'igitondo ikaba ifise indya gushika nibura 5 z'ijoro, nibura 5 z'ijoro, atari uko muri ko murahomba. Amahera watahanye, amahera waronse 6, amahera arashobora kurenga igihe woreka ibintu byo kugara. Rero nagerageje kuvuga ama business atandukanye, navuze alimentation, navuze restaurant, ariko nta business ibikwiye kugara kare. Naho ubuntu mengo ni ibintu abantu badakenera umwanya wose, gerageza ugwize umwanya wo gukora, ugwize umwanya wo kuba ibyashara byawe byuguruye. Hama ikindi kigira gatanu cyo kwirinda ni gukora business kuko wabonye uwundi muntu ariko arayikora, cyangwa gukoporora. Abarundi gukoporora byo gukora business nk'iyanaka, je simvuga ko byo barikosa, mugabo iriko ikintu kirikosa ni gukora business nk'iyanaka kubera ko wabonye ko naka yungutse, ugaca wibaza ngo nawe uzoca wunguka. Kugira ngo wunguke nkuko naka yungutse bisaba ibintu ujya naka nyene nawe yakoze ubikore kujya nyene. Kuvuga ngo niba yuguriye boutique akayishira mu masanganzira, wowe nawe ugaca uvuga ati ngo jengira nugurure boutique, ugaca upfa wishize, uzotangara ubonye abakiriya utababonye, kandi wari wumvise ngo boutique zirunguka. Boutique zirunguka ariko hariho ama condition. Nimba ugomba gukoporora ukavuga ati ngira nkore boutique, utegerezwa kuba ufise impamvu igaragara yatumye ukora boutique. Rero ikintu cambere abantu bakora business bakwiye kumenya nuko gukoporora atari vyiza, ahubwo ikintu umuntu abakwiye kwiyumvira misusu mukora business no kumenya ko business itegerezwa kuzikemura ikibazo wabonye ko kihari. Keshi niwo umuntu akoze ibintu by'ukabona biko birunguka, umenye ko yari yamaze kubona ahantu hari kibazo, aravuga ati reka nkore business ikemura iki kibazo. Rero nawe genda wiyumvire, niba washaka kugira boutique kubera ko wabonye nakayunguka, genda uraba ahantu uri ugomba kuyishira ko ico kibazo ca boutique kihari, urebe ko abantu bakeneye boutique by'ukuri. Ntukakemura ikibazo abantu badafise, ko ni wagikemura uzotangazwa no kubonye utungutse kandi abandi barungutse. Gukoporora rero byo gupfa gukoporora si vyiza, ahubwo gukora modele ya business nkanaka ni vyiza, kuko ugenda ubikora nkuko yabikoze, ukisunga ivyo nawe yisunze kugira ngo yunguke. Ariko mwisunze bitandukanye murahahombera, usanga uri kurahahombera. Ica gatandatu ni akabari, cyangwa reka mugeti kuboregwa ni umwansi w'iterambere. Uzoharure niba uhora uboregwa, niba uhora uboregwa ugenda uterateranya amafaranga yose umaze gukoresha, uraba ukuntu angana, donc uyafate. Niba umaze imyaka 10 uboregwa, uharura amahera wakoresheje mu kuboregwa ukuntu angana, kuko urumva inzoga cyangwa ibiboreza nicyo kintu umuntu agura amahera kandi kije kumwica. Iyo uborewe uhomba inshuro nyinshi. Ubwa mbere uhomba kubera ko utanze amahera wari gushobora kudatanga, kuko watanze amahera gukemura ikibazo kitari kihari. Ubugira kabiri uhomvye kubera ko wagiye kunywa ikintu ubizi neza ko gifise ingaruka mbi ku magara yawe. Wowe nyene uri kurigabaniriza imyaka yo kubaho kandi ubiguza amafaranga yawe. Urumva ni gihombo kidasanzwe. Uhomvye amafaranga, uhomvye n'ubuzima. Umuntu rero agatangazwa no kubona ariko aragwaragurika, umuntu agatangazwa no kubona yagwaye za gute, za hypertension, za ntuze, ariko atazi ko ari we yavyikwegeye. Umuntu ngo je ngo vyansesha, ngo amagara ngo yankitse kweri, ngo vya diabete vyanse, kumbe niwe yabiguza amafaranga. Rero akaboregwe ni ikintu cyo kwirinda, icyo sino birandira ko, kuko no muntu aboregwa bizi, ariko na kwara gukeburana kugira ngo icyo kintu niba ucirinda umenye ko kirimo, niba ugikora umenye ko kirimo ibintu byagusutamitse. Icindwi, guhiganwa mu mibereho. Guhiganwa mu mibereho ni haje umuntu avuga ngo kubera ngo kajya kantu ujya mpuzu nakira mubereye, reka ngura umuduga kubera ko nakayoba mpize, reka ngira ibi nibi kubera nanaka yabigize.
bijya bintu ntibikenewe mu buzima, kuko ubuzima n'ubwawe ugomba kububaho nka wewe, ugomba gutunga umuryango nk'uko wabipangiye, ugomba kudepansa amahera angana nayo wapanze kudepansa, ntihagire ikindi kintu kibasamaza, kuko birahomvya usanga vyaguhombeje mu buryo utazi. Ikindi kintu ngira mvuge c'umunani cyo kwirinda ni ikintu bita ponzi. Ni ubwoko bwa business ziharawe ngaha mu Burundi kandi zimaze kwiba abantu benshi. Umuntu akavuga ati ni ikintu cunguka n'ingoga, hewe habonetse business yinjiza amahera n'ingoga, urumva mwinjiza amahera n'ingoga uyunguka inshuro zitatu, ibintu nk'ivyo. Ponzi rero ni giki? Ponzi kwanza ubwa mbere ni zina bakuye ku muntu yatanguye ubwo bwoko bwa business. Ponzi ni bijya bintu bakora ukumva bakubwira ngo we ni winjira uzokwinjirira ku muntu, hanyuma uzocuzana abantu batatu, abandi batatu umwe sazane batatu, hanyuma bajya batatu nabo bavyare batatu, bikazana ibintu vy'amageneration. ngo amahera ngo washizeyo ngo uzosanga ngo azogenda yunguka ngo kubera ngo hari bidandazwa ngo bariko baragira ngo amahera ngo uzobonaje kuri konte. Hari abantu bishobora bavuga ngo yego ngo birakora birunguka, je narabigize kandi nivyo byantunze, kandi abubwira ingaruka mbi yavyo ni nyinshi, kubera ponzi zose zabayeho ku isi zarugaye. Ponzi zose zabayeho ku isi zarugaye. Niba uri muri business imeze gutyo, wicara ubizi ko na wewe mu misi mike izokugara. Benshi rero basigaye bavuga ngo nivyo byateje imbere naka, ngo reka nzinduke, ngo basi reka nzinduke ngo je ngo mbe mu bambere. Urumva ugacabwira mugenzi wawe ngo rero ngo kubera ariho bigitangura ngo injira nawe, bagaca binjira. Reka ndakubwira ikintu uri kuragira. Ponzi igutegeka kubanza kubwira abagenzi bawe. Wowe wafasha abagenzi bawe ubinjije mu kintu kizosenyuka kandi bikoze ubizi. Kandi barabizi yuko amahera uri kurunguka avuye mu ngo bavyita bonus, ariko avuye mu mahera yatanzwe n'abajya abagenzi bawe. Abagenzi bawe ngaha mu Burundi babonye uteye imbere, babizi neza ko wateye imbere ubanje kubahonyorako. Je sinzi yuzobaca, sinzi abandi kuntu mumaze kubigera, ariko bimaze kugaragara ko bivyura ugwankano mu bantu kandi birahomvya. Benshi barabatonda ko bakabwira usubiza amahera yanje, ibintu nk'ivyo. Urumva benshi barakwidogera warampenze, urumva ugasanga naho uba waronsa amahera ugasanga uyabuze nk'amahoro. Ponzi rero irahomba. Ibintu ama business menshi ari muri ponzi, abantu benshi bashobora kuba bibagora kumenya ariyo, ariko hariho nk'izabaye mu Burundi, hari za Crowd One, hari zo bumva zomva ngo Bitcoin, X-Trade, urumva ngo artificial intelligence, go for win, urumva zigenda zitandukanye. Kijya cyo zo kumva ngo ingize umuntu ngo hama ngo winjije nawe winjize bangahe ngo gutyo ngo niko ngo bonus ziriko ziragwira. Ni waba uri mu kintu nk'icyo uzomenye ngo wicaye ku muriro, hejuru y'umuriro. Hama ntuze unabikwegeramo n'abagenzi bawe. Ntuze ubikwegeramo n'abagenzi bawe, kandi uze wicare uziko ico kintu kizohomba. Ikindi kintu c'icenda cyo kwirinda ni ubunebwe nshuti yanje. Abantu benshi batwawe n'ubunebwe, ariko bakabyita ubushomeri. Urumva ngo jongo agashomeri karandembeje hewe. Jewe ubunebwe nemeza ko butandukanye n'agashomeri. Hari umuntu aba afise itongo ryiwe akirirwa ku kabari, wamubaza ngo bite ngo wapa agashomeri karaturembeje. Agashomeri nagaki? Agashomeri ni hajya umuntu atagira ico yokora. None umuntu afise itongo ashobora kuvuga ko yabuze ico akora gute? Ako nakarorero. Reka ndakubwire, iyo ubona utari kuratera intambwe uje imbere, ubu uri kurayitera usubira inyuma. Niko bimeze. Ushobora kuba warize ubu engineer, ibintu byo kubaka amazu, ariko ukasanga umuntu yirirwa kwirigara, hama yiriwe kwirigara mu telefone ati wapa agashomeri karandembeje. Umuntu afise ordinateur muhira, azi gukora ama plan, ntarafata initiative ngo akora ama plan ayapubliye amenyekanishe business yiwe ngo abantu bamenye ivyo ariko arakora. Ugasanga we yahisemo kwita igishomeri kubera ko adashaka gukura amaboko mu mpuzu ngo akoresha ubwenge bw'Imana yamuhaye. So
je nemeza yuko ata muntu n'umwe adafise ikintu ashobora gukora. Ushobora kuba uvuga ngo nta mutahe ufise, ariko ntubuzi ikintu ushoboye gukora kandi ushobora gukora bitarinze kugutwara umutahe. Niba uzi ko hari ikintu ushoboye gukora kandi ukunda gukora kandi ufitiye umuhamagaro, tangura ugikore utabanje kurindira ngo baguha akazi. Utabanje kurindira ngo baguha akazi. Niba naho wumva utinya gutangura ikintu, ntugire ngo nibindi, n'ubunebwe nta bindi. Kandi ibyo uzokwa muri handi nyene gumurindira ngo neje ko bereke bitagenda neza, kubera ikabo twiganye baronse akazi, ariko je hari gihe usanga abantu bose nitwagenewe gukorera abandi, kandi gukorera abandi si ikintu ciza. Abantu bose nitwagenewe gukorera abandi, kandi gukorera abandi si ikintu ciza. Ahubwo niba ubona utari kuraronka akazi, hari ikintu wari ukwiye kugerageza. Ukwiye kugerageza kwishakamwo akazi, kwironderamwo akazi wowe nyene, kubera nawe uragafise. Hari ibintu byinshi ushobora gukora, icyo uri cyose warize utize, hari ibintu byinshi ushobora gukora. Abantu turiko turabona abagwiza atunga muri iki gihugu, hari n'igihe usanga atamashuri bari bafise, ariko bafise aho bahereye. Kandi si nibazo ugiye kubaza benshi barakubwira ati twe nta mutahe twasavye umuntu, usanga yahereye kuri tujya duke yafise, hama kaduga igikoro no kububona yuri kuraje. Inshuti zanje, niba hari ikintu kibi ni kwicara atacu uri kurakora kandi hari ibyo ushoboye gukora. Nta muntu n'umwe adafise icyo ashoboye. Naranezerewe umunsi umwe mbonye ikimuga hajya hepfo y'ya soko ya kera, cicaye mu kavero kayaga kinga kabo, kiriko kiradandaza imiti, ijya miti yo gupompa ibihere n'ibiki. Nahise ngura naho uwo muti ntari ndawukeneye, kubera ko wamengo n'umuntu yarakwiye kwicara agasega nk'abandi, ariko ndazi ko icyo kimuga mumaze kukibona mwese. Ujya muntu akwiye kutubera isomo. Amafaranga ujya muntu atahana muhira nayo atari make, kandi bijya bintu ujya muntu ariko arakora nawe wobikora. Rero niba ufise ubwitwazo bw'umutahe, ubwo bwitwazo usigo. Niba ufise ubwitwazo bw'ukata akazi ngo uraronka nk'abandi, nago ni si ubwitwazo bwo kuba atacu uri kurakora. Hari ibintu utegezwa gukora. Kindi naco hari abantu bavuga ngo ntegezwa gukora, ngo ntegezwa kubi Bujumbura. Si ngombwa ngo bibujumbura. Aba bantu ubona bari ngahi Bujumbura, ukabona afise amazu ngahi Bujumbura, benshi ugiye kubabaza hari igihe bakubwira ko batatanguriye Bujumbura, hari igihe usanga bahereye ahandi hantu. Urumva, icanyuma rero, icanyuma cyo kwirinda nico cegeranya ibi bindi bintu byose. Kwidogera abandi kuvyakwankiye. Kwidogera abandi kuvyagize gute? Kuvyakwankiye. Hari igihe ugerageza ibintu ugasanga vyaranze. Hako utakaza umwanya uza kwidogera abandi, naka ntiyamfashije, naka ntiyagize iki, urumva, naka niwe yamfujiye, naka niwe yanzibiye. Nta kintu nk'icyo kibaho mu buzima. Nta muntu azibira uyundi mu iterambere. Niba kuzibira ukabona birakunze, ntaho wari kuraja. Nta hantu wari kuraja. Inzira imwe uyiciyemo ukabonera zibiye, kata uce hirya, uce mu yindi, hamukomeze. Hari igihe biba ngombwa ko unazigura. Wari wabonye inzira ya hagufi, ikaba ngombwa ko unazigura, mugabo igikuru ukabona iyo uri kuraja. Nta mpamvu n'imwe ushobora kwegeka ku wundi muntu yoba yaratumye ibyawe bitagenda neza. Ubona bitagenda neza, subira muri bya bindi 9 byose navuze, urabe ko wabikoze neza. Ukabona hari icyo utakoze neza, ugikosore, haye muzombarira. Naya handi gufata ibintu ukavyegeka ku bandi, no gutakaza umwanya navyo, kandi ibyo bigusubiza inyuma cyane, kuko umva nkubwira ijambo rimwe, ubuzima bwawe n'ubwawe, kandi nta muntu uzoronka ababaye ubuzima bwawe gusumba wewe. Nta muntu n'umwe azobaho uzosanga ababaye ubuzima bwawe gusumba uko wowe nyene bwo ukwiye kububabara. Rero ijambo rya nyuma niri, tugira umwete, dukore, twirinde ibintu byose byo dusamaza. Umuntu arabi ariko araja, ntarabe hirya ko byo musamaza. Dutera imbere, hanyuma uzurisubiramo uko umwaka utashe, urabe ati narateye imbere cyangwa nateye inyuma, narungutse cyangwa narahomvye. Urabe ibyo wakoze neza ubibandanye cyangwa ubikomeze, cyangwa hanyuma wongere urabe ibyo wakoze nabi hamubikosore. Ibanga n'icyo, ikirenze icyo n'ububeshi, ikirenze icyo n'ububeshi. Nuko rero
ikiganiro cacu reka tugisoreze ngaha. Tubifuriza umugisha aho muri hose, kandi mugire subscribe kuri channel, kandi iki kiganiro mugisangiza abandi. Nibona cyagufashije ujye umenye ko hari n'undi gishobora gufasha, fyonda kuri share, ufate iyi link uyisangiza abandi. Murakoze, mugire umunsi mwiza, umugisha aho muri hose mu byanyu no mu banyu. Bye bye.